bajya abapolisi bategerezwa kuborohereza kubakingira ahubwo iyo byashoboka bakakurikina hafi kugira ngo abakenyezi ntihage n'umuntu ashobora kubacamwo mu gihe baradandaza nico gikorwa c'umupolisi no kugira ngo akingire uwo wese ariko ari yingunganya kuko amafaranga aza kuva mu hajya ahantu n'abatowe ko batanga amakori ariko mu dufaranga bakuramwo baragenda kugura agasabuni uwakoze isabuni hari ikori aza gutanga ikori aza gutanga yeza gutuma ujya mu polisi ahembwa turabaramukije abakunzi ba Empower TV abakunzi bacu twizera ko mumerewe neza aho mumerere hose ni ordinaire kuri micro nkuko mubibona tukaba turi kuri Source du Nil Hotel ni kibanza ciza cyane ngira muri ko murabibona na ahantu heza hanini bafite parking nini bafite jardin bushobora gukoreramwo amafete atandukanye barafite piscine ukabukuda natation ni kibanza ciza cyo gukoreramwo natation barafite ama bureau barafite ama chambre barafite restaurant ni ahantu heza cyane ushobora gukoramo ibintu bitandukanye ego nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire umutumire adasanzwe muraza kumva akaryo muraza gutahura igituma mvuze ko adasanzwe niyo yivuga ariko reka nciye ku mayange reka mvuge aho namukuye muri organisation yitwa CDE ni shirahamwe yitwa mu majambo ni Centre de développement des entreprises dans la région des Grands Lacs. Reka ndamakajyo atubwire byinshi kuri yo onye ariko cyane ndakuramukije. Ndabaramukije mumeze neza ego karibu muri Empower TV murakoze cyane murakoze no kubutumira ushobora kuramutsa abantu badukurikiye ego wongera kandi ubibwira n'amazina yawe ndaramukije abantu bako badukurikirana uno munsi muno mwanya niteka kuba nashitse hano kugira ngo tuganire kubijanye n'ibitari bikeya vya kino gihe rero ku mazina nitwa MANIRAKIZA Aimable nkaba ndongoye ikigo C2 ni ikigo gisanzwe gikora hano mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitari bikeya ariko mu bisata dusanzwe dukoreramwo isata cyane gikurikirana hafi ivy'icuka ciza mu vyo kwiyungunganya rero igikorwa c'ikigo cacu C2 ni kikurikirana hafi biciye mu vyigwa biciye no mu kebura abo bose afise uruhara kugira ngo abiyungunganya bose bakore bisanzuye atanzitizi atangorane zijanye n'amategeko atanzizanye n'impapuro n'amafaranga menshi canke ndetse n'umwanya kugira ngo uwo wese yifuza kwiyungunganya mu gihugu cy'u Burundi yiyungunganye atanzitizi atangorane n'imwe rero kigo C2 gisanzwe gikora gifise imigambi itari mikeya hari imigambi ijanye n'umugambi witwa birashoboka n'umugambi ufise ihangiro ryo gukuraho inzitizi mu gutanguza ishirahamwe mu Burundi mbega kugira ngo utanguze ishirahamwe mu Burundi byo byifashe gute imbere yuko umugambi utangura kugira ngo utanguze ishirahamwe utanguze ibikorwa byo kwiyunganya mu Burundi byasaba umwanya bigasaba impapuro bigasaba n'amafaranga menshi uravye nk'ugwaruka bifisa mikoro make yaho kugira ngo ukore mu mategeko byasaba yuko wandikisha ishirahamwe ryawe mu kigo API rikiri API no musi sikari kigo ADB aho hambere rero byasaba yuko ubu ufise 140 kugira ngo utanguze ukore mu mategeko utangure gukora widegemvya mu gihugu cy'u Burundi ariko no munsi byarahindutse kubera umugambi birashoboka kuko uno munsi ushobora kwandikisha umugambi wawe ishirahamwe ryawe hanyuma ukabikora mu mwanya muto ndetse ku mahera makeya kuko uno munsi nikiri 140 uno munsi ni 140 gusa ahandi naho ugasanga ni 30 bivana n'ukuntu ishirahamwe ryawe yitwa n'ukuntu ryubatse rero hamavuye umugambi hari n'undi mugambi kurikirana hafi muri ico gice cyene cy'umugambi witwa dutezura ikori urabona iyo umuntu wese ariko ari yingunganya arahura n'amakuru atandukanye
rero hari amakuru usanga avuna ku muntu wese ashaka kwiyungunganya mu gice cy'u Burundi. Rero uwo mugambi urakurikirana hafi mbega nayo amakori koko yogabana kugira ngo wowe wese akaragerageza kwiyungunganya akore atera imbere ndetse atange n'akazi. Hanyuma undi mugambi ni mugambi ujanye n'ivyo guhanahana ibidandazwa hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bibanyi ndetse n'amakungu. No mugambi witwa fungwa njia, no mugambi waje ukurikirana hafi inzitizi ziri hagati yo gusohora ibidandazwa ubikura mu gihugu cy'u Burundi bitwara hirya y'igihugu canke ubikura hanze y'igihugu uvyinjiza mu gihugu. Mu vyigwa twari twakoze twarerekanye ibitari bike inzitizi zitandukanye nk'ubijanye n'inzitizi zijanye n'aboroherezwa urudandazwa ku mbibe zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gisanzwe dufise imbibe 9 duhanahana n'ibindi bihugu bibanyi. Kuri izo mbibe 9 hariho ico bita imbogamizi canke inzitizi zijanye nabo bateza korohereza bari benshi bigatuma habonekamwe ibiturire, habonekamwo umwanya munini, habonekamwo kankunzi, habonekamwo kugirirwa nabi, abana bariye amategeko atazi ugasanga abantu bihaye igikorwa amategeko atabarekurira. Ivyo byose ni inzitizi zari muri uwo mugambi, ariko uno munsi zavuye ku nzitizi 19 zigeze ku nzitizi 4. Bisigura yuko hariho hari abantu biyungunganya, kandi abantu biyungunganya bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko iyo abantu baganiriye bakagaragaza ivyo umwe n'uwundi aratakaza biciye muri izo nzitizi, biratuma abantu bumva kumwe umugambi wo kwiteza imbere atanzitizi. Ahantu kumenyesha nko mu mugambi wo guhanahana ibidandazwa hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, no mugambi ukorerwamwo n'abakenyezi bagera ku 33. Abakenyezi ugasanga n'abantu bafise imitahe 20-30, abo nabo bakaba bafise wagasanga bafise inzitizi zo hariho nk'akarorero novuga nk'umukenyezi kugira ngo ashobore gutambuka urubibe yadandaza amagi, byasaba amagi 30 yadandaza, byasaba yuko ahereza irigiri imwe rimwe ko nta mahera afise gutanga, ahereza irigiri imwe rimwe hafi abajan bo ku ma frontiere bashika kuri 19. Bisigure ko zari intambamye, ariko no munsi zo ntambwe zaravuye kubera iki uwo mugambi fungwa nje. Hambavu uwo mugambi hari umundi mugambi witwa mfasha kumenya. Umugambi mfasha kumenya no mugambi ikigo cacu cakoranye n'ubushikiranganje 11. Muri ubwo bushikiranganje burenga 10 twararabiye hamwe inzitizi zituma Uburundi butagira ikibanza ciza mu bija no korohereza abanyamitahe. Mbega ni iki kibuze mu Burundi, mbega ni aho kogwa iki? Rero hari ivyigwa bitandukanye uno munsi vyerekana ko Burundi bitworohereza icuka ciza kubijanye no gusahiriza muri environnement favorable kugira ngo abo bose bipfuza gutanga akazi, gutanga amakori, gutanga ibintu vy'akanovera, guhiganwa ku isoko mpuzamakungu bidakunda kubera iki. Hari inzitizi zishika kuri 5 mu zishika kuri 5 ngenda ndaza kuronka kayo kubigarukako aho ukwiyungunganya bicukuca kugorana. Mugabo biciye muri uwo mugambi twarakoranye n'abahinga bavuye mu bushikiranganje burenga 10 mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, mu namashinga amateka, mu bikorero twabo, mu baserukiye amabanki, mu baserukiye bita amabaro d'avoka b'igitegana y'Ubujumbura n'abandi batandukanye, aho twagarutse ku nzira zofatwa, ku ngingo zofatwa kugira ngo haboneke amapolitike yorohereza uwo wese yifuza kwiyungunganya mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma akaba n'indi migambi rero ni imigambi ishaka kuri 8 yahangarutse kuri iyo, ariko hariho n'ikindi gisata kijanye no kwigisha ugwaruka ibijanye no kwandika, ibijanye no kushikiriza ivyiyumviro biciye mu nyandiko ico bita blogging canke marketing d'analyse. Hariho n'ikindi gisata aho duhingura ibitabo bitandukanye bijanye n'ivya entrepreneuria, ibitabo bijanye n'ivya demokrasi, bijanye n'ivyo kudandaza, icyo bita commerce mondialisation, n'ibijanye na equité, n'ibitabo bitandukanye dukorana n'ubushikiranganje bw'inyigisho kugira ngo dushikirire ugwaruka rutahure rumenye ico ari cyo entrepreneuria. Mbega bivuga entrepreneuria ni iki,
entrepreneur mu gihugu itegerezwa kumera gute, itegerezwa kwisunga iki, mbega n'izahe nzitizi kugira ngo ukwiyungunganya mu gihugu kuve ku murindi buriko kugira ngo uje ku rundi murindi. Nivyo byose rero ndetse tukagaruka ne kuvyerekeye innovation, mbega innovation yogenda gute, n'izahe nzitizi kugira ngo innovation ishoboke mu gihugu. Nivyo rero akanundi mugambi ujanye no kwerekana uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'igihugu, twubahirije amategeko asanzwe amugenga. Rero ni reka ngarukirize ngaho rero mu ncamake ikigo CD kiri hano mu Burundi, kirimwo abahinga batandukanye, abigisha ba kaminuza, kirimwo abahinga bagerageza kwiyumvira, hanyuma ivyo vyiyumviro bagaheza bakabihereza abandi bajeje gushira mu ngiro nk'ingingo zimwe zifasha abantu kugira ngo bave mu bukene. Murakoze. Murakoze cyane, tumva ko ari umugambi munini cyane CDO mukorera mu bisata bitandukanye, ariko twumvise cyane mu migambi itandukanye bagira tubwira nka birashoboka, dutezurira ikori, fungwa njia. Turumva cyane ko biri donc mukorera cyane mu kwiyungunganya. Washobora kutubwira nkuko warugira ubivuga mu mwanya uheze, n'izihe nzitizi abantu bahura nazo mu gihe bashaka kwiyungunganya cyangwa igihe bariko bariyungunganya? Murakoze cyane. Haba mu Burundi cyangwa mu bihugu bitandukanye, ibijanye no kwiyungunganya, ibijanye n'ivya entrepreneuria abantu bavyumva mu mico itandukanye, ariko mu bihugu bimaze gutahura uruhara rwo kwiyungunganya cyangwa uruhara rwa entrepreneuria cyangwa esprit entrepreneurial, ni ibihugu usanga uno munsi biri mu bafise intambwe ishimishije kandi hambaye mu bijanye n'ico bita taux de revenu annuel ku munyagihugu muto muto. Ugasanga novuga na mahera umuntu yinjiza ku munsi canke ku mwaka. Ugasanga kandi umurindi w'ubushomeri uri hasi. Ugasanga kandi ikindi amafaranga yabo afise agaciro. Muri ivyo bihugu kandi usanga ibijanye n'ivyo guhiganwa usanga bigeze ku wundi murindi uri hejuru cyane, aho usanga ku gitegwa kimwe canke ku kiribwa kimwe usanga gihuriramwo amashirahamwe atandukanye, bigatuma abantu baje muri ako kazi batanga akazi ari benshi kandi bahingura ibintu vy'akanovera, kuko bakeneye kugira gute gukwega abaza gufungura canke kunywa kuvyo badandaza. Bisigura rero muri ivyo bihugu no munsi usanga ari ibihugu biteye imbere, bitunze, kandi ingwane muri ivyo bihugu ntibikivugwa ko ari ibihugu bikenye ku isi. Rero tugarutse hano mu Burundi rero tugiye kuraba ivyo mpejeje kuvuga, usanga ari bihushanye cyane, kuko no munsi mu Burundi ivyigwa vyerekana yuko umurundi ku mwaka aronka yinjiza amahera ari munsi y'amadolari 300. Bavuga ivyigwa bimwe byerekana ko ari amadolari 280 ku mwaka. Bisigura ku munsi umurundi afise ashobora kwinjiza ku munsi y'idolari rimwe ku munsi. Bisigura yuko umurindi w'ubukene uracari hejuru, kubera ko ico twita ukwiyungunganya, ico twita l'entrepreneuriat, ico twita l'esprit entrepreneurial iracari hasi cyane. Ivyo navyo bitumwa n'iki? Ivyo bitumwa n'izisi zitandukanye ku mpande zitandukanye, ndetse ku ruhande rwa leta ariyo two kwita régulateur, usanga yarashizeho amategeko, usanga yarashizeho environnement kumbure idafasha neza yuko abo bose bifuza kwiyungunganya bitabakundira. Uti kubera iki? Aha navuga cyane ibijanye mbega kugira ngo iyo entrepreneuria nyene igende neza, uti ho n'izahe nzitizi. Nubwo mbere no mu bijanye, murazi neza yuko buri gihugu ndetse no Burundi burafise politique budgetaire, buri mwaka burashiraho amafaranga leta ikoresha. Leta mukaba muzi yuko ayo mafaranga ikoresha n'amafaranga ikura muri wo wese yikorera utwiwe cyangwa umuntu wese ari muri ico gihugu biciye mu matagisi n'amakori. Iyo rero amatagisi abage menshi, nagomba ngaruka gatoya, amatagisi n'amakori aba menshi bivanye n'ivyo leta yihaye kurangura
mu gihugu mu kiringo c'umwaka. Muri ico kiringo rero muri ayo mahera kuko leta nta mahera ifise kuko se umudandaza leta mu bisanzwe leta se umudandaza kuko ntayingura n'amafaranga leta ikura amafaranga ikoresha mu bantu bari muri ico gihugu mu bantu nabo batuma amafaranga bayahanahana nabikorera utwabo. Iyo rero amakora abaye menshi kuri wa muntu yikorera utwiwe ya mahera yari kuza kugira ngo afashe mu gutanga akazi, afashe mu guhingura, afashe mu gushiramo akanovera, mu gushiramo innovation, mu kurondera ubumenyi n'ubuhinga hirya no hino, ya mahera aca yakatisha kajaja hehe mu makori n'amatagisi kugira ngo arihe ubuzima bwa leta. Leta urazi ko hariho ubushikiranganje bukeneye kugira ngo bubeho ibisata bitandukanye kugira ngo bibeho, hari abakozi usanga bakeneye kugira ngo babeho ku kwezi. Rero ayo mahera usanga agiye muri ivyo bisata, ugasanga rero ico ni kimwe mu ntambwe ikomeye cyane ukijanye n'amatagisi n'amakori kugira ngo ishirahamwe ryose ritere imbere. Iyo abaye menshi nta wanse yuko amatagisi asabwa abanyamitahe bato bato. Amatagisi arakenewe kugira ngo igihugu kibeho, kugira ngo barihe ibijanye no gukingira igihugu abariko bakora muri ico gihugu babone umutekano ukwiye, amabara ameze neza n'ibindi. Ariko iyo abaye umurengera aratuma kwiyungunganya gusubira inyuma, kudatera imbere. Ikindi cya kabiri nibijanye nico twita la sécurisation des droits de propriété, gukingira. Iyo uwikorera utwiwe, iyo wifuza kwiyungunganya ariko arakorera ahantu agira ati ahantu niko ndahakorera, ejo hashobora kuza umuntu akambwira ati iyo kamera si gwawe naho wayiguze je mbona ko ari igwanje akayigutwara ku gikenye, aho hantu haragoye yuko entrepreneuria ibandanya. Mu gihe umuntu agira ati je ndaguza gatongo ariko ejo inyuma y'iminsi ngahe ufise nk'impapuro zo akubwira ati oya aho hantu uri kurakorera sahi wawe na hanaka canke igizayo kuko aho hantu batanga gukorera amategeko ntakwemerera. Bisigura ngo haba hariho umutekano muke kuri uwo muntu wese ashiyifuza kwikorera utwiwe. Ikindi cya gatatu tucinzitizi ni kijanye nico bita l'inflation de la monnaie locale, ni kuvuga iyo amafaranga canke stabilité de la monnaie locale, iyo amafaranga y'igihugu c'u Burundi adafise agaciro. Hari umuntu agira ati je ndazanye umutahe wanje hano, biciye muri no mutahe nzokura kunuko hanyuma mpeze nunguke. Mugabo mu gihe ushitse hari imbere ukagira uti ya mahera yanje ndazana y'agaciro ndahize ku isoko kugira ngo afashe gutanga akazi, afashe gukora ibintu biri imigambi y'iterambere, hageze yuko uyagarura ugasanga kugira ngo uyagarukane wa mutahe wawe nturi kurawubona. Kubera iki? Hariho devaluation de la monnaie yatumwe nuko hariho umugwi w'abantu uri novuga nti uri kuratuma kagaciro k'amafaranga yacu asubira inyuma. Biba ari kibazo gikomeye ku muntu wese ko ari yingunganya, kuko ni mu gihe usanga umuntu akarakora atunguka atava hari adatera intambwe. Rero ni ikintu gihambaye kandi gikomeye abantu bagomba kumenya. Hanyuma ikindi muri iyo mugabane nyene ni kijanye n'amafaranga y'agaciro. Umuntu arazanye amafaranga y'agaciro arayashize ku isoko, arakoze, aratumye abantu barahembwa, aratumye abantu baronka akazi, amataxi n'amakorera atanzwe, ariko harageze yuko nawe ayarondera kugira ngo agende gukora ibindi, ya mafaranga ntayaronke. Ugasanga agiye ku isoko kumbure itemewe n'amategeko kugira ngo aronke ya mafaranga, bigasanga biramuvunye. Azokora umwaka umwe, azokora mu myaka ibiri, uzosanga atari ku isoko hamwe n'abandi, kubera ko kumbure hari abandi bayaronka abandi bayaronke. Kubera iki? Habayeho novuga nti politike iturugurura muri ico gisata. Ikindi ca kane ni kijanye no guhanahana ibidandazwa. Burya mu Burundi ufise miliyoni zika 12 z'abarundi. Uburundi ntibushobora gutera imbere ko buhanahana ibidandazwa n'abo bantu gusa. Uburundi bukeneye yuko buhanahana ibidandazwa ni miliyarde 7 z'abantu bari kwisi. Kugira ngo ivyo bishoboke rero guhanahana ibidandazwa utibirimwo akamara kahe. Mu guhanahana ibidandazwa harimwo ubwa mbere na mbere ivyo tudafise mu gihugu. Iyo Uburundi bwuguruye igihugu c'u Burundi ku bindi bidandazwa, hariho ibidandazwa tudafise ngaha mu Burundi bishobora kwinjira, kandi bikinjira ubwa mbere na mbere bifise akanovera.
icya kabiri biri ku mahera makeya kumbure kandi ari vyinshi uno munsi turafise ibibazo bijanye n'ibidandazwa bimwe bimwe tutaronka kubera iki muri ico gisata cyo guhanana ibidandazwa harugaye umuntu wese yifuza kugira ico akoze kwiyunga muri ico gisata hariho ababizobereye bagira bati hano hantu naho iwacu nta wundi muntu ataza kuyinjira kino kidandazwa nico cyonyine gitegerezwa kuboneka ku isoko bisigura ko ari ingorane zikomeye cyane muri ico gisata no munsi rero kugira ngo kigume nticorohe hariho amatagisi bacagicokirako ico bita surtaxe hari ico bita amanorme bacagishirako hari ico bita les droits de douane bacagishirako kugira ngo nikize guhiganwa n'ikindi mu gihugu rero hatariho uguhiganwa hatariho kugurura hakabaho uguhiganwa ico bita competitivité ico bita libre concurrence kwisoko kanaka canke mu gihugu kanaka biragora cane yuko muri ico gihugu tuvuga yuko hari ico bita l'entrepreneuriat canke hari ico bita la libre entreprise canke la promotion de l'entrepreneuriat hashobora kubaho ivyivugo bitandukanye hashobora kubaho ama message atandukanye y'abantu babategesi batandukanye berekana yuko ibintu bimeze neza ariko mu gihe muri novuga nti muri rusange canke mu bikorwa nyezina bitagaragara mu bijanye n'amapolitiki asanzwe dufise bica bigorana ko ivyo bintu biba vy'ukuri biguma mu ndoto hanyuma hakabaho kindi gisata rero canyuma c'inzitizi tuboneraho l'entrepreneuriat aho itagena neza nimwijanye ico bita l'agrémentation du travail je mfise ihinguriro numva no utanguza akazi utanga akazi kugira ngo ntanga akazi hari amategeko atanyoroheza kugira ngo ntanga akazi mfise umutahe unyemera kuzana abantu batanu kandi mfise plafond usanga gati je mfise nk'imiliyoni 100 canke mfise 50 muga nshaka kwinjiza abantu mu kazi ariko kugira ngo ninjize umuntu mu kazi bisaba yuko amategeko ambwira yuko hari amategeko andemera ambwira ati hari impapuro tuza kugira hariho ivyo utageza kuriha hari ahantu bateza kwicara hari ibintu vyinshi bidahuye n'igihe tugezemwo cikinjana 2021 aho abantu bashaka gukora aho bari muhira bashaka gukora bari hirya no hino kandi akazi bakarangura kandi bashobora kuba ico bita les contrats mukazivugana ati wewe kwitwisunza bizokora twoguhemba gutya abantu bakumvikana mugabo mu gihe muri ko kumvikana imbere ko musinya contrat haje umuntu agira gatatu ico bita l'intervention de puissance canke y'indi groupe y'abantu bica bituma wa wundi ashaka gutanga akazi agira makenga agasubira inyuma agati jewe nta mafaranga yanje ngiye gushira mu gutanga akazi ahabo ngiye kuyashira mu kwiyubakira inzu mu kugura umuduga canke mu bindi kubera ko agira ati ninagatanga hari uwundi azoza kumbwira uko ndabigenza atazi inguvu n'inkomezi nabishizemo hakaba ico bita réglementation des affaires mu gihe uri urarima ntakarorero uriko urarima ibiharage ni ubuzi inguvu uburyo washizemo kugira ngo ivyo biharage bironke imbere ko ushira ku isoko bakabwira bati ivyo biharage imbere ko ivyo biharage ugiye gushira ku isoko uzobidandaza 100 muga ugiye kugira ibiharuro ugasanga vya biharage kugira ngo bishe ku isoko wakoresheje amahera 500 ku kilo kugira ngo ushe ku isoko muga akazi undi muntu akubwira ati ivyo biharage uzobishira ku 100 no kuvuga hariho une entrave une intervention irikiraza kwinjira mu bintu idatahuye ntushobora gufixa igiciro utari le producteur ni wamenya igiciro c'ikintu akamenya inguvu ubushakashatsi yabishizemo kugira ngo bigeraho bigenze kugira ngo tukironke tugefungure muge iyo haje undi muntu atigeza akora muri ico gisata atigeza acumukura kugira ngo ico gitego kiboneke biragura cyane ico rero ni indi ntambamye hambaye kandi komeye mu bihugu no munsi bifise kugira ngo bitere imbere mu bijanye n'entrepreneuriat nivyo no gerageza kuvuga mu ncamake kubijanye n'inzitizi biri muri entrepreneuriat mugabo kandi hakabaho nico bita l'incertitude mu gihe hariho nk'izi ngwara ziratuma nk'uwifuza gutanguza umugambi yagira ati reka ndindire kino kiza kibandanye hariyo nico bita la crise financière igeze kuboneka mu isi
aho isi yari ikubiswe n'ibijanye n'ibibazo vy'ubutunzi agira ati jewe ajya amafaranga yanje reka ndayagumize mu nzu sindashina mu banki ugasanga ni ibibazo ivyo ni ibibazo vya entrepreneuria navyo nyene inkomoko ituma itatera imbere ikindi naco ni crise politique mu gihe mu gihugu atariho ico bita instabilité politique navyo ni kibazo gikomeye cyane biratuma uwo wese yifuza kwiyungunganya mu gihugu aba hotisant agira ati reka ndindire ndabiyo bija reka sinje muri kijya gihugu kubera ari intambamye sinumva neza yuko amatungo yanje azokwingirwa canke ivyiyumviro vyanje bizokingirwa hanyuma akabaho nico bitara propriété intellectuelle nayo nyene kindi kibazo gikomeye cyane urashobora kuyikorera akavide ugasanga undi muntu yagasubiyemwo ubu ivyo ni kibazo gikomeye cyane umuziki wawe ugasanga uri kuravuzwa ahatagombwa kuvuzwa kubera iki kubera ko hatari amategeko kumbure aranahari ariko ntakurikizwa ntashirwa mu ngiro nk'ico bitari droit d'auteur ngaha mu Burundi arahari ari impapuro ariko gushirwa mu ngiro ni ukuvuga ngo harabuze ico bitari mesure incitative mesure d'accompagnement kugira ngo iyo politique ijanye n'ivya droit d'auteur ishoboke mu gihugu cy'u Burundi ivyo navyo bisaba yuko abantu bumva yuko bategeza kugwanira agateka kwabo kuko nta muntu azokuzanira umukate kwisahane utawirondera ubwawe bisaba yuko abantu bumva yuko bategeza kugwanira ubwo burenganzira kugira ngo ababijejwe bishire mu ngiro murakoze